gikorwa n'inkoramutima kugira ngo abarundi n'abarundikazi bose bamenye ukuri ingene urwimo ingene rwabateye mu Burundi ingene rwagenze kugira ngo bamenye n'ingene byose byaragenze kuko bamwe bavuga uku abandi bakavuga ibi mugabo niwe uzoduha ukuri nyakuri ku byabaye muri no ntara ya Bururi na cyane no mu gihugu cyose murazi ko bitabaye ngaha gusa yego nibyo byatanguriye Bururi no mu Rumonge n'Imakamba mugabo n'igihugu cyose cyaciye candukirwa n'ubwo bwicanyi butagira izina. Ibyo rero twizeye yuko bizofasha ariko kanya keza yuko abene igihugu botezuka ku mutima bamenye ibintu ingene byagenze kandi ndetse bakafasha nuko abo usanga barasinzikaye ku mutima bo buhonuka kuko aho usanga n'ubu bagifanya ubwoba kandi inarabibonye z'ico gihe nibaza ko zizotanga ukuri zivuga ibintu ngire byagenze kuko mubonye ibyo bariko barakora ngaha kera bamwe bavuga ati hajya ni ku matwarete canke n'ibinogo bisanzwe mugabo urabona ko ukuri kuboneka yuko hari abantu batawe mu binogo ari nkuko duheje kubibona ibi rero bikazotufasha yuko dutahura ukuntu ngire byagenze n'ingene abantu babohoka ku mutima no kugira ngo abantu bakure akarorero keza yuko atamuntu yo kwica uwundi kandi bamubeshere kubera ikinakiriye kubera gusanga bagira ati naka no mujaniranya kubera ndamufitiye amfitiye amahera ati nawe nyene muri byajya bicanye canke muri yari mu migwi imeze kugira umuntu ntapfe azira ubusa abeshewe n'abandi abo nabo muzoronka muzoza murabona muri ayo makomine babaza bazovuga kuri nyakuri kuko benshi hariho byabaye ko hariho n'abandi banyegejwe n'abandi babanyi kandi bakiriho kandi bavyemanga ati naka nakize kubera naka ntibanyegeje kubera yamubanyi kandi twabana neza hari n'abavuga ati ntabo nigeze mbona ngaha mugabo babanyegeje haba ku bahutu cyangwa ku batutsi byose byarabaye iby'ubwoba nibaza yuko ubu aho tugeze turazinanye benshi mu kibano nta muntu yoba akigira ubwoba kuko se umuntu azovuga ngo je ndaje kukwica kubera babikoze ni generation zikuze cyane ibi navyo avuga ati byakoze naka turamuzi si kuvuga yuko abana biwe bazoca bavuga ati nibo babikoze umwe wese akora yakoze icaha azobamye ku gatwe kiwe si umuryango cyangwa se ubwoko kakumva bavuga ngo niba uvuga uti ni naka ibi rero bizofasha yuko nukuri ibyabaye bitwigisha biduha akarorero keza nicyo gituma twavuga tuti umuntu yo afise ico yoshikiriza ku byabaye atogira ubwoba kandi nta kuvuga ukuri uvuga ati ukuri kuca mu ziko ntigusha avuze ukuri ntuzokurikiranwa ni kugira ngo tumenye ingene twokira kuri ibi byaba byarabaye ku myaka yabaye imbere yacu eka n'ibyabandanije nk'uko bavuze kuva muri 80 igihumbi kimwe n'amajana 85 gushika mu 2008 nk'uko bavuze ati ibyo muri 72 abantu hasigaye abantu b'inkeho abo barabibonye usanga bakuze reka tutangwe ku byabaye ukuri ntituzotujane tutarakumenya n'iyindi myaka yose nibaza yuko bazotuma ko atangorane bavugwisha ukuri kuko ngaho umuntu avugishije ukuri nta muntu uzomwiruka kandi n'uvugishije ukuri utabesha urakira ku mutima kubera kandi uko kuri kuzofasha byinshi muri kumurarondera natwe dushaka kumenya.